turafata umwanya wo gushima ivyakozwe. Ubwa gatanu ko turi kumwe n'indongozi tuturangira indongozi y'ukuri imboneza y'iterambere. Ubwa mbere isemo rya mbere ugukora sumurimo mwitumo n'umuhamagaro n'itegeko ry'Imana kuvikire mu muntu. Imbere y'ukwandika mbanze ndabasabe mukubitize agatima mpembero inyuma mukubitiza agatima ingene Imana yakunze umuntu kuva ikimurema. Paulo mweranda niwe yandikiye abakristo b'Efeso ati Imana se w'umukama wacu Yesu Kristo nihezagirwe yo yaduhaye imihezagiro y'ubwoko bwose ya mutima mu vy'ijuru muri Kristo yatwitoreye muri we isi itararemwa kugira ngo tube beranda kandi ntitugira amahinyu imbere yiwe mu rukundo. Abanyefeso ikigabane ca mbere akarongo ka gatatu gushika ku karongo ka kane. Akarorero gatoya nofatira ko kugira ngo dutegere urwo rukundo Imana yadukunze. Nkiri mu butumwa mu Ruyigi hariho umukenyezi yigeze kusaba ngo ndamwunguruze amanuka Bujumbura, ndamwunguruza hanyuma ndasubira ndamutugana, niho naheza nkamubaza mbega ko atavyosumye none wari waje gukora iki? Atoya ngaha afise imbanyi y'amezi 6 none nagiye guhugura uduhuzu nzokwambika umwana hasigaye amezi 3 kugira ngo nibaruke. Sheke bitangaza aja kugura impuzu hasigaye amezi 3 ngo yibaruke. Ico ni kimwe n'Imana nuko nyene yariteguriye umuntu mu kumwakira mu kumurema. Turabe irema ngo ku munsi wa mbere sino kwigwa ndabirondogorako. Ku munsi wa mbere Imana irema umuco n'ubeho. Umunsi ugira kabiri Imana irema ikirere gitandukanye, amazi ari munsi y'ikirere n'amazi ari hejuru y'ikirere. Umunsi ugira gatatu Imana irema isi. Umunsi ugira kane Imana igira ibimuri bibiri binini. Ikimuri kinini cyo kugaba umutaga na gitoya cyo kugaba ijoro be n'inyenyeri. Umunsi ugira gatanu Imana irema ibikoko by'ubwoko butandukanye. Ku munsi ugira gatandatu Imana irema umuntu. Imana irema umuntu iramwishushanya, irema uwufise agashusho k'Imana, ibarema ari umugabo n'umugore. Imana irabahezagira ibabwira iti nimurondoke kandi mugwire mwuzure isi kandi muyiganze. Murumva rero ubwo twakunze Imana yariteguriye koko kwakira umwana w'umuntu. Yariteguriye Adamu na Eva. Ntiyashatse ko bashikira mu kangaratete, ntiyashatse ko bashikira mu karere. Oya, yarabiteguriye. Ntiyashatse ko bashikira mu bukene, yarabiteguriye. Duhamagariwe kwikangura tugatangarira agaciro Imana yahaye abana b'abantu. Ni wategera agaciro Imana yahaye umwana w'umuntu niho uzoshobora no kumuyobora neza. Izaburi y'umunani iradufasha kuzirikana iryo teka. Nguyo nitegereje ijuru wahinguye n'intoke zawe, ukwezi n'inyenyeri wamanitseyo, umuntu niki kugira ngo umwibuke, mwene Adamu niki kugira ngo umwitwararike. Wahatswe kumunganisha n'Imana, umutera iteka, umuhaye icubahiro, wamuhaye kugaba ivy'iminwe yawe yahinguye. Ibintu vyose wabishize munsi y'ibirenge vyiwe, ibitungwa bito bito n'ibitungwa binini, inyamaswa zo mw'ishamba, inyoni zo mu kirere, ifi zo mu kiyaga n'ibigendera mu mazi vyose. Mugabe ugukora sumurimo mwitumo n'umuhamagaro n'itegeko
y'Imana kuva ikirema umuntu. Burya rero Imana ibwiye Adamu na Eva iti nimurondoke kandi mugwire mwuzure isi kandi muyiganze. Mu kigabane ca mbere akarongo ka 28 n'umuhezagiro, n'umuhezagiro kumushinga umurima wa Hedeni wa urime n'umuhezagiro. Amamuko kigabane ca kabiri akarongo k'15 nkuko Papa Yohani Paulo wa kabiri abitomora, wa mpapa yagenderana iki gihugu cacu mwikete giwe yise igikorwa ca muntu, yanditse itariki 14 z'ukwezi kw'icenda mu 1981. Iryo kete ntiyaryandikiye abakatolika gusa kuko abitomora, yaryandikiye kandi abantu bose b'umutima wugurukiye ibikorwa. Yanditse yigisha ko ugukora, agira ati ugukora ni iteka Imana yateye umuntu kuva ikimurema ngo asangire nayo ikivi, asangire nayo igikorwa cirema. Tubisanga mu gace ka 26. Inyuma y'abandi bapapa baje imbere yiwe, yivugira ko yagarutse ku gikorwa c'umuntu kumvo zibiri, kuko akibonamwo urufunguru ubwa mbere, kuko akibonamwo urufunguruzo rutorera inyishu ikibazo cyose kijanye n'imibano. Ubwa kabiri ikindi cyiyumviro giseruka, icyiyumviro gishoka giseruka muri iryo kete, nuko igikorwa arico gitandukanye umuntu n'ibindi biremwa, kikongera kikaba gifatanye karamata n'umuntu. Igikorwa rero kigize umuntu. Iyo umuntu bamutumiriye gukora, hariho rero ikibazo aca atangura kwibaza mu mutwe, ikibazo gishoka kiza mu mutwe. Aca haza ngo none ngo umutahe uri hehe? Umutahe uri hehe? Kumbwira gukora mu mutahe, umutahe uri hehe? Ndifuza ko mwohaguruka mutegereye umutahe remezo, umutahe wibanze Imana yaduhaye. Umutahe wa mbere nako gashusho k'Imana n'ubuzima. Nubwo buzima Imana yaguhaye, n'ubuzima, nubwo bwenge, nako gatima mpanuzi waremanywe kagutandukanya n'ibindi biremwa. Mugabo kandi kakagutandukanya n'abandi kugira ngo uhindukire ubabere ingabirano, uhindukire ubere Uburundi ingabirano, ubere isi ingabirano. Umutahe ugira kabiri dufise twahawe n'Imana n'igihugu cacu c'u Burundi. Naho kumbure basokuru bacu baciye umugani ngo uwambaye ikirezi ntamenya ko cera, ntabona ko cera. Ubwa mbere mubone namwe mutegere uwo mutahe ndongozi. Uburundi buri mu bihugu twoharurira ku ntoke bifise imyonga myinshi kandi dakama, aho uciye hose uhasanga umwonga. Uburundi buri mu bihugu twoharurira ku ntoke uvoma amazi ugacunywa ubwo nyene, uvoma amazi ugaca unywa ubwo nyene. Umumisionari yaje, mu misionari baje ubwa mbere baje mu Burundi kuko je patiri mukuru ngayi muyaga, yaje ariko yaciye aha muri inzira ija mu ibarabara rya Cendajuru rya Gisuru, hari aho bita ku mazi ahezagiye. Ahashitse arihweje ayo mazi arayanywa yumva araryoshe, niho aca warayaheza mbwa yahezage kuko yari yamaze kumva ko ayo mazi koko yiwaca hezagiye naye nyene kwafise akaranga kadasanzwe, Uburundi buri mu bihugu twoharura ku ntoke Imana yapangiye sawa sawa amezi y'imvura n'izuba.
Uburundi kandi buri mu bihugu twoharuya ku ntoke usanga bifise ururimi kavukire rumwe uvuga rimwe bose bakaba bumvise. Uyo n'umutahe, uyo n'umutahe. Uburundi ngo nukuzimu kwabwo kubogaboga ubutari inzahabu na nikere. Umutahe rero dufise ndawugaruke ko umutahe wa mbere n'Uburundi, naho tudafata umwanya ngo dutangarire agaciro kawo, tukabubamwo nk'ifi mu kiyaga itazi yo kigarukira. Mu gisabisho cyateguwe n'inama y'abepiskopi katolika itariki 8 z'ukwezi kwa12 mu 2005 cyo gutura Imana inama y'umuryango y'amadiyoseze, twamaze igihe tuza turavuga tugisanga mwibi. Turagushimiye ko waduhaye Burundi ukabutaka ivyiza vyinshi, ukabudasangiza twese kugira ngo bidutunge, bizodutungira abana, abuzukuru n'abuzukuruza. Tweho yamara twarabaye babahebi yake, turahumanya agashusho kawe waturemanye. Urabona nawe Mukama ingene twafutanije iki gihugu cacu, abantu bakicwa, abandi bakangazwa, imfuvyi n'abapfakazi bakabura uwo bitura, indwara z'ivyaduka zikamurengera, ibidukikije navyo nyene bikahahonera. None nutugirira ikigongwe Mukama, none nutugirira ikigongwe Mukama. Hari igitabo nasomye ndi mu mwaka w'icenda mu seminari ntoya yo mu Dutwe, cavuga kahise kaba kubushinwa butaratera imbere. Iryo jambo ryaranyuze n'ubu iyo ndari kubitije kwa gatima riranyubaka. Iryo jambo ryavuga mu nkundire mbanze mundasavye ikigongwe ndakivuge mu gifonofono ngo karashine seveyera le monde tremblera. Karashine seveyera le monde tremblera. None nanje nkagira nti kuko aho ubushinwa buzokwikangurira isi izonyiganyiga, aho Burundi buzokwikangurira isi izonyiganyiga. Sizonyiganyiga, sizonyiganyiga. None jewe fise uwo mwizero mwashaka kuri iyo mbono ya nyene icubahiro umukuru w'igihugu, tuyigize gwacu. Umurundi wese hari hose abaye ku kivi akaba icyategerezwa kuba, agakora icyategerezwa gukora, bwa Burundi bwifashe bw'umwaka w'2040 n'Uburundi buteye imbere bw'umwaka w'2060 nitwoteba kubushikira no kubushikanamwo abana bacu.